ndabashimiye cyane mwaranyizeye murantera iteka Imana irantera iteka iranshoboza muri no myaka 15 tugiye gusozera kubarongora turi mu bihe bitoroshe kuko mu busa uno munsi nuko Burundi bwari bumeze umwaka 2005 siko musa uno munsi. Imana yarabagwije iradukoresha turakorana igihugu cacu kiranaguka kiranagirana naho abansi batari babuze baba bo hagati mu gihugu abatwinyegeje mu mugambwe CNDD-FDD ndetse n'abanyamahanga batugwanije ariko ntabuza izuba kwaka nico tuba tutarasozera turi mu mutekano n'iterambere twongera amashimana yacu namwe mwiyongera amashi kuko mwakoze ibikomeye. Twaduze imyaka 15 twaduze amashi twaduze gatambere twaduze imisozi maraze twaduze abarundi tuje kwitorera duga kwira imitumba yose muve mu biyaya muduge musubirizi mwiza wa Petero iteka ry'Imana tumuivora tuyobore amateka mashasha mu mugambwe CNDD-FDD amateka mashasha mu gihugu cyacu cy'u Burundi kuva Burundi bubayeho manuka hanyerera abashimishe ku Mana
twaduze kuko Imana yatudugije. Imana yadugije igihugu cyacu cy'u Burundi. Imana yadugije umugambwe CNDD-FDD. Mu ncamake yadukujije. Hariko haramugwa bashasha. Ndabashimiye abarundi mwese na cane cane abagumya banga. Mwanyizeye kandi mukanshigikira. Kwizerwa ni kimwe. Mwaratwizeye, muraduhunda amajwi, muradutora, mudufata mu mugongo. Imigambi yose twabahamagariye guhera 2005 gushika no mwaka 2020 twavuze rimwe mwumva gatanu. Ku ruhande rw'iwanje rero ndanezerewe cyane. Mwarabonye yuko mutihenze mu kudutora, mwaradutoye mwisunze n'imigambi twabashikirije. Iyo migambi rero yari ihagaze ku bintu bitatu bikomeye cyane bijanye n'ibihe igihugu cari kirimwo. Umugambi wa mbere wari umugambi w'amahoro, umutekano no kunywanisha abarundi. Uwo mugambi rero myaka 15 turiko turawusozera neza. Murabona tugeze mu bihe byo kuraba cyane cyane byatugoye muri kahise biciye muri wa mugo kumenya ukuri no kurekuriranira. Niho tugeze. Ikivi rero turiko turagisozera. Umutekano wariganje mu gihugu, hashigwa inzego nziza abarundi bahurikiyemwo z'igisirikare, ipolisi n'igendereza. None amahoro yariraye, twaronse umusesekara, tuza kugarukana amahoro no gushikira ibindi bihugu bitayafise muri Somalia, muri Centrafrique n'ahandi hose. Bizokenerwa tuzojayo kuko umuntu atanga ico afise. Ndabakenguke cyane ko mwabaye bizigirwa tukadufise umusesekara w'amahoro n'umutekano. Ibi rero birafise ibivyemeza samajambo. Barundi bene wacu, namwe bagumya banga, murazi uburundi bwari bugeze. Ariko muravye aho umutekano amahoro bigeze mu Burundi, kunywanisha abarundi, nibyo byatumye muri myaka 15 duhabwa ubushimwe bwinshi. Mwagiye murabona buvuye ku migabane yose y'isi n'amakungu atavyibagiye. Niteka ridasanzwe kuko mwadufashe mu mugongo na kare umwamagirwa n'abagabo. Twaronse ubushimwe bwaturutse muri Amerika, Iburaya, mu mashami mpuzamakungu za Nations Unies. Twaronka ubushimwe buturutse muri Afrika, muri Aziya. Bwabaye ubushimwe bwinshi cyane. Ibyo vyerekana yuko ibyo twakoze bitabonwe n'abarundi gusa, n'amahanga nayo vyirengagiza. Barabonye ko abarundi twateye intambwe. Umugambi wa kabiri wari umugambi ujanye n'iterambere. Iterambere ridakumira, ridukomokako, rikorera dusubirako. Mu ncamake turiko turegeranya ibyo twaranguye, twerekana Burundi aho twabusanze 2005. Turiko turandika ibitabo, tugira n'amareresi yerekana aho twasanze ubundi bwari bugeze naho tubugejeje mu mwaka 2020 mu bisata byose by'igihugu cyacu cy'u Burundi. Twarateye imbere mu buryo budasanzwe, ku buryo uko Burundi bwari bumeze 2005 hariyo mbere ibyo twakoze bisumba ibyakozwe ku Burundi bwabuje nayo kwikukira. Ashaka kuvuga nk'amashure, amavuriro, ibitaro, amabarabara, umuyaga nkuba. Murabe tugeze no munsi hariko harubakwa ingomero z'umuyaga nkuba zishika 7. Bisero ko myaka 3 iniri imbere Uburundi buzoba bwihagije mu muyaga nkuba bunongere kandi haboneke umusesekara dubigu bibanye. Hari vyakozwe, amasoko yubatswe, ibigwati vyubatswe, za kaminuza zubatswe, amabiro y'abamustante babura amatari bimitumba yubatswe bitari bwabe mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Abadandaje bagwiza tunga, nivyo bitumye no munsi twavanye igihugu cyacu cy'u Burundi cyari kigeje ku bice 45 kwijana. Mbere kuva Burundi bwabuje naye kwikukira kuri gwa gasore gushika 2005 Uburundi ntibwashobora kwifasha ngo burenze 45 kwijana amafaranga. Ariko tugiye gusozera kino kiringo cacu abarundi twibeshaho kubice hafi 90 kwijana. Twikomera amashi. Ibi tubikesha imigambi myiza CNDD-FDD n'indongozi ziza zegera bene gihugu
kuko kera hari intwaro za Jyogora duhure kugira ngo ubone umurongozi na cane cane umukuru w'igihugu bakubwira yuko umubonye ucukira amaso utazogwara amaso, ariko no munsi umukuru w'igihugu niwe aza kuraba bene igihugu kugira ngo akire amaso. Vyarahindutse, iyo ni ngendo shasha. Turiko turasozera kandi kino kiringo cacu ubutunzi bwifashe neza, abarundi bose bari ku kivi, uburyo bwariyongereye mu miryango, mu ntara, makomine no mu gihugu, ndetse n'uburyo bwinshi buko buregerezwa bene igihugu mwiteza imbere. Hari banki y'ugwaruka, ibanki y'abakenyezi, ibanki muri n'ubworozi n'amasanduku kuguranana. Ubu rero imbere ni heza cane. Uyundi mugambi twatwaje imbere wa gatatu wari umugambi w'intwaro ibereye mu butunzi, mu mibano no mu ntwaro. Ivyo byose twarabishitseko. Ikimenyamenya none munsi turiko turasozera ikiringo cacu, ikiringo cane cane gikomeye catangwe 2015 gushika uno mwaka twetira iki kiringo c'Imana. Nibwo bwa mbere mu mateka y'u Burundi abarundi bitunganiriza amatora bakarondera uburyo bw'amatora ku buryo mu myaka 5 dutunganije amatora 3. 2015 abansi baduteye akagere, 2018 dutora ibwirizwa shingiro, n'uno mwaka 2020 tugiye gutunganya amatora mu myaka 5 atatu atunganijwe n'abarundi n'uburyo bwacu bwite bw'abarundi twikomera amashi. Ngiyi intwari ibereye. Ngivyo rero ibihambaye twakoranye mu myaka 15 nariko ndabashimira.